Bakunzi b'urubuga BInfo mu nkundire ndabaramutse nogenda bayikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Uno munsi igenekerezo rya gatandatu kwezi no kwa kane umwaka ni 2025. Iyi tariki nyene niwo munsi ihonyabwoko ritangura mu gihugu cy'u Rwanda hari mu 1994 abenshi barabizi. Ni gihe habanza gukorwa indege yarimo abapresident babiri, harimo president w'u Burundi ndetse na president w'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ivuga ko ihonyabwoko ryatanguye itariki 7, tugira tuvuge yuko neza na neza ryatanguye itariki 6. Abantu benshi barakunda kuvyihendako. Ibi rero tugira tubihuze n'ubwicanyi bwaraye bukorewe n'ubwicanyi ndengakamere bwaraye bukorewe abantu bagera kuri 10 bava mu muryango umwe neza na neza ni muri Nord Kivu. Abantu benshi no nkuru ntibabashije kwimenya, ariko turaje kugira ngo tuyihuze nibi vyabaye aho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro, murabizi Simba ndumwe by the way mandi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe dutahure ivyinshi mba nababwiye mu ntangamarara. Mu nkunde rero manzi ndamuramutse nawe ndamusabe kugira ngo aramutse abadukurikirana. Amahoro cyane bona journaliste, nizere ko warayimpore. Ego nanje ndaho ndakomeye, reka nce ngigwa ko ndamutse n'abadukurikiranye mbere ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cyane gose. Nkuko bivuze bona journaliste, uyu munsi itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2025 uhuriranye neza n'umunsi twovuga ko u Rwanda rwabonye ishano. Ego u Rwanda rwabonye ibara aho President Paul Kagame novuga n'umuhari wiwe FPR Inkotanyi bakorora indege yarimwo abubahwa babiri, no kuvuga abakuru b'ibihugu babiri, president wacu Cyprien Ntaryamira hamwe na president w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana. Ego ni tariki rero novuga ko kuri bino bihugu byacu bibiri ari tariki novuga twabuze kabisa, tariki nazibagira. Kubura umukuru w'igihugu ni ikintu novuga kitoroshe ku gihugu. Ego ariko rero bona journaliste, FPR Inkotanyi bobo itariki ntayo bahagaciro, ahubwo bo bahagaciro itariki 7 aho bavuga ko ihonyabwoko ariho byo bagera tanguye. Bakibagira yuko icatumye ihonyabwoko riba ari kubera igikorwa bakoze cyo gukorora indege yarimwo abakuru b'ibihugu babiri. Ego turaza kubiganira ko mu kiganiro gikurikira ivy'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu buryo bwiramvuye. Turaza mbere no gusaba abafise ico babiziko baze kuba hafi ari abaja mu makomanteri, ari n'abashaka ko tubaha mikrofone uyu munsi iza kuba yugure kugira ngo dushire ukuri kubyitwa ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda, tugushire hanze. Abantu bose bamenye ingene vyagenze kugira ngo ryahonyabwoko rishobore kuba. Muri kino kiganiro bwana journaliste, wavuze mu ntangamara yuko tugomba kuvuga ishano ryabaye mu gace ka Kanzana, ni muri Nyiragongo aho muri Kivu y'Amajyaruguru, aho mwijoro ryo kuwa 4 rishira wa 5 habaye ishano aho hashuye kwicwa abantu 10 mu muryango umwe, ndetse hakaba harimwo abana n'abagore. Abantu mwabonye amafoto, mwabonye kandi ibintu biteye agahinda cyane gose, no kubatari yabona amashusho kwandikira journaliste araza ko yabahereza ndandika afise. Ni ibintu mu vy'ukuri bigayitse, ni gikorwa novuga nikigira n'izina n'amakosa y'indengakamere aba bene wacu baba M23 bariko barakora. Ni bikorwa novuga akangoshi mvuge kinyarwanda, ni bikorwa bya kinyamaswa. Ni bikorwa byo kagomba gukora, ni bikoko gusa. Nta muntu ubuntu afise ubuntu ashobora kubaho kwica umwana w'uruyoya ataca mutwaye ngo ni kugira ngo ashobore gushika ku nyungu ziwe, kugira ngo ashobore guhenda makungu ibi na biriya, agaca hitamo kwaka ubuzima umwana akiri muto, umwana w'uruhinja. Bona journaliste,
mu Kirundi iwacu niho bavuga ko uwanka gakura abaga umutavu cyane gose bajya abana bariko baricwa ntibazi ibyo bozovuyemwo ntibazi ibyo bozomariye imiryango yabo ntibazi ibyo bozomariye igihugu cabo ntibazi n'ibyo bozomariye isi yose muri rusange mugabo bagaca barengera ko bagafata imipanga bagatemagura bagaca bafata amamikro bakaja no kuri za mbuga zabo ngo ni leta ya Kinshasa yakoze ubwo bwicanyi ngo yaciye ku mabandi ayo mabandi yobaca hehe ko tuzi ko ari bo buno buce basanzwe babugenzura kwereka amabandi batayafashe agata igitangaje rero bwana journaliste ndetse novuga ko okinababaje baciye baja ngaho basohora ngo itangazo aho hariho ama novuga ubuce bumwe mwe novuga no somera wanashika n'abadukurikirana ku bw'iryo tangazo aba M23 abasohoye ni tangazo ryashizwe ku mukono na Kanyuka Laurence umuvugizi wa FCM 23 aho itangazo mbe novuga rinayobeye novuga ryakayobera abahinga bagombye kwerekana mishavu bagombye kwerekana yuko aya mabi yakozwe na leta ya Kinshasa ngo ibicishije ngo ku mabandi yayo bavuze kuri ponti ya mbere ngo M23 ngo hariho ngo ubuce yari garuriye ngo ishira amabariyeri kugira ngo ngirinde ngo umutekano w'abene gihugu ngo ntushuye guhungabanywa n'amabandi ya Kinshasa rero ngo amabariyeri bari bayuguruye kugira ngo abene gihugu bashobore kwishira kandi bizane gatoye hajya leta ibifise amabandi nivyo rero biyobeye nivyo biyobeye ibintu by'ababene wacu muri M23 ngo rero ngo amabariyeri bari yakuyeho ngo aya mabandi ngo yatumwe na President Tshisekedi ngo aca afata ku gahengwe katanzwe n'uyu muhare M23 waza kwica abo bantu bo muri umuryango ngo kugira ngo bize kuboneka yuko ngo ari M23 yakoze iryo bara urumva ko bwana journaliste ari ibintu novuga byo gukikiriza kugira ngo barabe ingene bambika ibara leta ya Kinshasa bongeye kandi baremeza yuko ngo ayo mabi ngo yakozwe na leta ya Kinshasa kugira ngo byagirizwe uyu muhari AFC M23 baca bongera bavuga kandi yuko ngo M23 ngo irihaniza leta ya Kinshasa ngo ko itobandanya ngo bene ivyo bikorwa bigayitse by'ubwicanyi ngo kandi ngo M23 izofata ingingo ndetse aba bandi bazofatwe ngo kandi bafungwe kuvuga ngo bashigwe imbere y'ubutungane ibi ni bimwe mu byo uyu muhare M23 washize muri ryatangazo ryabo aho kandi bavuze ngo ibikorwa bigayitse ngo byakozwe na President Tshisekedi ngo birashobora ngo kubangamira ngo twigoro tw'amakungu ngo yariko arakora kugira ngo ikibazo leta ya Kongo ifitane na M23 ngo gishobore guterwa umuti mu nzira y'amahoro kuba mu nzira biciye mu biganiro cyo byumva aho rero bongeye kandi bavuga yuko ngo M23 ngo irashimangira ngo ku ntego yihaye no kuvuga ngo irahagaze cyane ku ntego yihaye yo gukingira umutekano w'abene gihugu mu duce isanzwe yarigaruriye urumva bona journaliste nitangazo novuga byo gukora mu nkovu umuryango warawubuze nitangazo novuga ryo kweza agashaha amakungu babone yuko M23 yo yera atamakosa yakoze bona journaliste singomba guteba no tangaza ahubwo ngomba nja kuri témoignage y'umuntu ari mu gisagara ca Goma indani yanshikirije umunsi mu gatondo aho yambwiye ngo jewe naraye nibwe inka n'aba M23 baca bagenda bazitwaranye n'umukozi yahora ziragira baca bantegeka kuvuga yuko ngo izo nka zatwawe na
FDLR urumva ko bwana journaliste FDLR canke FARDC FDLR b'abanyarwanda bamwe bagirizwa ihonyabwoko ryakoze mu gihugu cy'u Rwanda ngumva ngo bice byagize urumva ko bwana journaliste M23 ari kiratisa abantu mu gisagara ca Goma no muri Bukavu aha kandi ntitwiyorengagize yuko hariho n'abandi bajene bagira kuri batatu amakuru yabo yasohowe bishwe na M23 mu gisagara nyine ca Goma hari ku munsi wa mbere w'indwi twahejeje aho ngo bafashwe na M23 hama baza gutorwa ibiziga mu bibanza nyine bitatu bitandukanye urumva ko uyu muhari M23 nkoresha imvugo y'abenegihugu muri Goma ngo uriko uruzuza igikombe cawo ngo bisa nkaho cyamaze kuzura rero ngo nikigire giseseke abenegihugu bo mu gisagara ca Goma bashobore kuronka amahoro bwana journaliste iki ndumva ata bintu birebire no rivuga ko rino tangazo canke buno bwicanyi usibye ko twohoza abenegihugu bari mu gisagara ca Goma ndazi ko badukurikirana tubahe pole tunabizeze yuko ikifise intango kigira n'iherezo igifise intango kigira n'iherezo kandi nimba byarashitse M23 igafata igisagara ca Goma ikaba itariko iroroheza abenegihugu bizoshika igisagara ca Goma ikivemwo gisubire mu minwe y'abashobora korohereza abenegihugu mu gisagara ca Goma. Asante sana bwana Musisanguze kandi nkeka kajyo kugira ngo ndagushimire cyane ku busisanguze washoboye kudukorera nizere yuko abantu benshi bashoboye gutahura ivyo twayaze. Yes nibaza yuko abantu barashoboye kuronka buno butumwa nkuko bwasohowe na M23 na n'ubusanguzi bwacu twizere ko tuza kongera mu biganiro byacu biri imbere haracari kare umwanya uracare muremure tubaza kubatwara ku rugamba rw'intambara ku rubuga rw'intambara nako tubabwira ingene byifashe n'ingene byari byifashe ejo nibaza ko umunsi uza kugenda neza kabisa hama ku bantu baba bifuza amafoto y'ibiziga nkuko Musisanguze yavuze nimero iriko ngaha kugira ngo tubashe kubibaha tafisa ama group WhatsApp dushobora kubibaha kugira ngo bibashikire hama nkuko yabivuze kandi ko bafise ico bavuga ku rupfu rwa Ntaryamira yahitanwe yaguye mu ndege na president w'igihugu cy'u Rwanda murashobora kwandika ubutumwa mu majwi mukaburunka kuri ino nimero mubona ngaha hama tukazumviriza bafise hari abafise byinshi babivuga ko turusha babizi ingene byagenze bashobora kubidusangiza kugira ngo tubiha abandi kandi ndaba sezerera bifuriza kurangiza umunsi wa Mungu mwiza bye bye.